kusoma nayakura imirimo myiza wakoze wanyeretse kera y'ukunda uyu munsi urabinyeretse imigambi yawe siniyabanu imbaraga zawe sinizabo ibidashobokera abana imbere yawe birashoboka imigambi yawe siniyabanu imbaraga zawe sinizabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka muze mwese abemera ko Yesu ari ingabo yawe turwanira abakumanywa bano mw'ijoro tuvuge tuti ngira ndababwire ku majambo atatu muri igwa rukurikirane rw'amajambo nkunda kwigisha ko ijambo rya mbere ndababwira ni ijambo ubutungane ndaza kuryungikanya kandi nza kubivugira nka rimwe ijambo akarenganyo hama mu nyuma ndababwire ku ijambo rivuga ubwizigigwa duherere rero ku butungane. Ubutungane ni ikintu gihambaye cyane ku gihugu. Ni ukuvuga igihugu mu gupfa kibura ubutungane, igihugu mu gupfa kibura ubutungane, kandi ubutungane bufite insiguro yagutse cyane, bufite insiguro nini cyane, kuko hari utuntu duto usanga tuba ugasanga abantu bararenganywa, abantu bakabifata ibisanzwe, mugabo kurenganijwe we by'ukuri akababara. Uburorero buriho, amasentare ariho, mugabo nagira ndababwire ko mu masentare umutamakazi cyangwa umutama ashobora gutsindwa ku itongo ryiwe, ku parcelle yiwe, kubera kuba atashoboye kumenya kuvuga neza, kumenya guhagarara gusa. Ujya mwanya bahagarara imbere y'abacamanza wonyene, kumenya kwisigura, kumenya gutondekesha amajambo, kuvuga neza, bigatuma uwo mutama cyangwa umutamakazi iparcelle yiwe bayitwara, itongo ryiwe baritwara, mugabo bakavyita ubutungane. Urubanza baruciye ngo watsinze ninaka, kubera ko atashoboye kuvuga. Ibintu ni gwiwe, itongo ni gwiwe, parcelle ni gwiwe, mugabo aratsinzwe, parcelle iragiye kuko atashoboye kuvuga gusa neza. Muce muraba rero icyo twita ubutungane icyo ari cyo, kajya kanya gusa uri kuravuga. Nacyo gituma usanga bamwe barondera abavoka, aho ugasanga bamwe ntibashoboye kurondera abavoka kuko kumbure batazi nuko umuavoka abaho. Umuntu akarenganywa, abandi bakarenganywa kubera iki? Bakarenganya kuko uwo muburana agusumvye uburyo, bimwe by'ibiturire. Hariho umutamakazi hari Bubanza yigeze kunsaba umubonano, nduzi Bubanza nsanze muhira, hama araza arambwira ati ndakwinginze mfashe undihira amafaranga kugira ngo ndihe icyo gihe yambwiye ko hariha ikintu ngo bita inderuzo. Ati kuko urubanza rwaracitse, itongo ndaritsindira, mugabo ntajye baranshikiriza kubera ko abacamanza bambwiye bati ntabahaye amahera ntibazova muri tribunal ngo baze kuri iryo tongo barinshikirize. Narafashe amafaranga ndamuha. Uyo mutamakazi no munsi ntakibona babacamanza bacu urubanza, no munsi abona jiwe iyo duwanya ngo amunda ngo waranshikirije itongo ryanje. Ubutungane, ibyo dukora byose mu gihugu hatari ubutungane, shaka ubutunze amaromoroke n'amaromoroke, mu gihugu kitagira mu butungane nta mahoro gira, kuko ubutungane bujana n'amahoro. Ubutungane bujana n'amahoro. Iyo atabutungane buhari, urumva umukuru aho nyango muto kuko amusumvye igikenye. Ikiza kitunganisha, ikiza kiduha amahoro twese, nuko haba amategeko akubahirizwa,
hakaba ubutungane. Umwe wese arakeneye gutunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Nimba ufise duke, utwo duke dufungure mu mahoro. Nimba ufise byinshi, ibyo byinshi bikubumbe mu mahoro, hanyuma mwese mwuzuzanye mu gihugu, kuko nkuko babivuga mu Kirundi ntizitanga kumwe, bamwe irabaha byinshi, abandi cyabaye abandi ntibagire na dukeyi. Rero bavukanye bakozi b'Imana muri hano, umwe wese mu burongozi arimwo yumve yuko duhamagariwe gutunganiriza abantu. Burya hariho abantu barenganywa kandi batagira ikibavugira. Iyo rero umuronsi umubonye umuntu nk'uyu yarenganijwe, kora uko ushoboye. Nibaza rero yuko ibi bibiri, tungane n'akarenganyo, usanga rimwe na rimwe bigenda umengo bishaka kubangabangana. Ari naco gituma duhamagarirwa nk'abakristo gukomeza ubutungane, tukigiza inyuma akarenganyo.